ibyo dusoma mu Njiri Nyeranda nk'uko yanditswe na Yohani. Muri irya minsi Yezu yabariye abafarizayo ati, ndagiye kandi muzondondera, vyongeye mufane igicumuro canyu, kandi aho ngiye ntimushobora kuhashika. Abayahudi rero niko kuvugana bati, mbega aza kwiyahura ko avuze ngo iyo ngiye ntimushobora kuhashika? Nawe arababarira ati, mwebwe murabo kw'isi, jewe nduwo mw'ijuru. Mwebwe murabo kw'isi, jewe sindi wo kw'isi. Nico gituma nababwiye ko muzopfana ibicumuro vyanyu, kuko mutategereye ko ndi uriho, muzopfana ibicumuro vyanyu. Baramubwira rero bati, urinde? Yezu arabishura ati, ndazi gose ico ndababwira. Mfise ibibaraba vyinshi novuga kandi noshinga mu rubanza, ariko uwantumye nimvuga kuri, bisubiye ivyo yambwiye n'ivyo navuze kw'isi. Nabo ntibamenye ko abwira se. Yezu ababwira rero ati, nimwamara kumanika umwana w'umuntu, niho muzoheza mukamenya ko ndi uriho, mukamenya kandi ko ataco nkora ku bwanje. Uko data yanyigishije niko mbivuga, kandi uwantumye turi kumwe. Ntiyandetse ngo mbe jenyene, kuko jewe nama nkora ibimunezereza. Avuze ivyo benshi baramwemera. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Yezu Kristo. Bavukanyi, umukama arashaka ko tuzirikana uno munsi, twisunze ibisomwa turiko turazirikana uno munsi, haba igitabo cyo guharura n'iyi nkuru nziza ya Yohani, aho twumvise bavuga umusalaba. Genda ucurishe inzoka zisa nazo, uzoba yakomowe n'izo nzoka akayurangamira azoca akira. Mu nkuru nziza naho ati, nimwabona umwana w'umuntu amanitswe ku giti c'umusalaba, muzoheza mwemere ko ndi uriho. Bavukanyi, nk'uko igisomwa ca mbere kiriko kirabitubwira, bene Isirayeli bamaze gushika mu bugaragwa, baridogeye Imana na Musa, kuko ako gahinga kari katanguye kubaremera. Bari batanguye kwibuka ivyo bihora bitereka bakiri mu buja, batangura kwifuza gusubirayo, hakubandanya urugendo umukama yabaciriye, hakubandanya umugambi umukama bashatse ko mu buzima bwabo. Bavukanyi, turiko turavuga umusalaba, biroroshe kubivuga iyo uri kwirabirebera ku wundi, kandi biroroshe kushobora kumusigurira ati niko umukama yabishatse, mwizigire. Ariko igihe uri kurawutwara, urumva uburemere bwawo. Igihe uri kurawikorera, igihe uri kuraca muri situation urimwo, igihe uri kuraca mu mayira abiri, igihe utabona aho utura umutwe, urumva ko kwihebura, urihebura. Na ya Mana yakugiriye ivyiza 99, ya Mana yagukijije ca gihe, kwa kuboko kwayo wabonye, uravyibagira kuko umusalaba uri hejuru yawe. Urumva uburemere bwawe. urumva ko wushira hasi
urumva ko ico gikombe cyo kurengana, urumva ko umukama yobwira ati, ukumva ko umukama ubwira ati nkiza. Kenshi rero bavukanye usanga turonderera inyishu henshi. Hari igihe dukoresha ubwenge bw'iwacu tukumva ingene twoshobora gusohoka mu byo turimwo, naho iyo mana twishira ku ruhande, naho iyo mana novuga twoyigizayo, naho iyo mana tukibanza twoyiha, kugira ngo ico kituremereye, ico kitubabaje, ico kitugoye gisohoke mu buzima bwacu. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ati, nimutikorera umusaraba wanyu wa misi yose mu nkurikire, nimukwiye kumbera abagendanyi. Tugire Kristo. Igihe cyose dushaka ko ivyo bitubabaje, ivyo bituremereye, umukama yeretse ngo bidushikire mu buzima bwacu, kuko azi igituma yabiretse, ntidushobora gukikira Yezu. Yezu nshobora kurintazwa mu buzima bwacu, kuko icaba yaduhaye, esikariye aba yaduhaye, canke ingazi aba yaduhaye ngo dushikire kuri ca kindi twamusavye, turiko turagishira hasi. Umusaraba bavukanye, nkuko turatubiririmba kenshi, niryo bendera tuzomanika, niryo bendera tuzomanika. Novuga nti niko karanga canke nico kimenyetso kizokwerekana yuko hari Imana dufise muri twebwe, twishimiye kandi twizigiye. Dusabe rero bavukanye muri no nkanyiranda y'imisa, udusaraba dufise mu buzima bwacu tubwakire, tubushikishe iwacu, tuwutware twizigiye ko Yezu ari wawe udufasha kuwutwara. Umukama tubwira ati, sinzobure babwira igituma naretse ivyo byose bikadushikira. Umukama ntazotubwira igituma yeretse uwo musaraba ukaba uri mu buzima bw'iwacu, ariko ico azodufasha nuko azokwibuka ko ari iruhande yacu, azokama twibutsa, ndi ngaho, niho ndi, ntutinye, ntugire ubwoba, ndi kumwe nawe. Iryo jwi ntiryumvwa na bose. Iryo jwi umukama tubwiye ati, tekana, subiza umutima mu nda, niho ndi, kuraje, turi kumwe, tambuka, ndagufashe ukuboko, ndi impande yawe, ntiryumvwa na bose. Ariko uno munsi umukama ashaka kuri twibutsa, nuko turonsa umutima mwiranda ngo turyumve, turyakire, muri byo turiko turacamwo vyose ko ari hari. Uzirikanye neza, ugafata akanya, ugaca bugufi, utwo twose turi mu buzima bwacu, utwo dusaraba turi wacu, utwo dusaraba turi mu buzima bwacu twikoreye, ni ngombwa kugira buze mu buzima bwacu, kugira ngo Imana inahazwe muri twebwe. Itwibutse bwa mbere ko turi abantu tutari Imana, itwibutse ko Imana itadufasha akaboko ataco tumaze, itwibutse ko Imana atari itugwanyiriye ntaco twoshikako. Tujye dusaraba twose uko turi kose, turi mu buzima bwacu, turiho kugira ngo dushobore gukira, ntidupfe mu bicumuro vyacu, ntidupfane ibicumuro vyacu. Umukama yashobora kutugira n'ibitangaro ku mwanya mutonya, akadukiza, akagukiza kajya gasaraba ufise mu buzima bw'iwawe. Suko atabubasha afise, suko atabukomeza afise ngo agukura ako kantu kari mu buzima bw'iwawe, kama gutuma widoga, kama gutuma wibaza ko Imana itari hari, suko atafise ubwo bubasha. Ububasha arabufise, ariko arareka ubwo busaraba bwa misi yose bukaza mu buzima bwacu, arareka ibyo bisaraba bikomeye bikaza mu buzima bwacu, kugira ngo dushingire intahe Imana, kugira ngo twerekane ko Imana y'iwacu tuyisenga imisi yose, haba mu neza, haba no mu bitunezereza, haba mu neza, haba no mu bitunezereza. Ni Imana mu buzima bwacu, turyohewe kandi tubabaye n'Imana muri twebwe.
si imana twizigira kuko biriko biragenda neza uko tubishaka, aho yoba cuba ordinateur cyangwa yocuba sinigene ntiyoba kiri imana, ariko ni imana uko ibishaka ko, uko dushaka ko bigenza ko mu buzima bwacu. Twikorere rero tubusaba twacu twa misi yose n'urukundo rwuzuye, kuko tujya dusaraba turaho kugira ngo jewe nshobore guhura n'Imana, nshobore kumva ko Imana iri impande yanje, nshobore kumva ko ndi umuntu ntari Imana, nshobore kumva gutahura na bene wacu twama tujana imisi yose ubuzima bwacu. Nico gituma rero bavukanyo, ivyo byose bidutuma tugira amanyama, ibyo byose bituma twishima, tubikira igihe turangamiye wa musaraba dufise imisi yose, igihe tuwakiye tukawimika mu buzima bwacu. Ntidupfira mu bicumuro byacu, ntitwama turambaraye mu bicumuro, igihe cyose turambaraye tukarangamira wa musaraba wa Yezu Kristo, kuko ari we tuzeye kurukiza. Namba Yezu yari ikoreye umusaraba kugira ngo ashobore gukira, nuko nivyo ndiko ndacamwo umunsi urizina azoma nkatsinda. Twikorere bavukanye umusaraba wacu wa misi yose, twame turangamiye, twame tuwakira nk'ikadumu kamaduhaye, kuko hari hashaka kudushikana twebwe tudashobora kubona. Hari igituma yaretse uwo musaraba ukaza mu buzima bwacu, hari igihe yaretse ibyo byose bikaza iwacu, kuko hari ico twamusavye, hari ico twamutakambiye, hari ico twamubwiye ashaka kudushikana ko aciye kuri utwo twose tutubabaza muri twebwe. Namba nakira ibyiza vy'Imana nk'ingebero n'umukama mpaye, nkavuga ati Aba dawe, nkavuga ati Imana yampezagiye, nkavuga ati Imana yo gushimwa imisi yose ubuzima bwanje, niho nakakandi kanokeza, niho nakakandi kandemereye shobora kuvuga ati urakoze mukama, kuko ari ugira neza kandi uzi impamvu wabishiretse bikagenda uko. Twisabire rero bavukanye muri no nkanyiranda y'imisa, twikorera umusaraba wacu wa misi yose ngo dukurikire Yezu. Abamukurikiye ntibigira bamaramara, abamwizigiye umukama ahora nawe imisi yose. Amen.